umugambi wo kwikingira ikiza c'ingwara ya coronavirus mu bihugu bimaze gufatwa cane cane vyo muri Afrika, aha baca basaba ko boguma muhira ngo ntivyoroshe na gatoyi mu gihe muri Afrika abatari bake basanzwe batunzwe no kubaho ku munsi. Aha rero ngo mu gihe batosohoka n'ubutunzi bw'ibihugu vyo muri Afrika ngo bwosubira inyuma cane. Ibi rero bikavugwa n'umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana, agasaba mbere ko abategetsi bo mu Burundi boshiramwo inguvu nyinshi cane mbere n'igipolisi kigakora kugira ngo twirinde ico kiza ntikizoshike mu Burundi. Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, reka tumwumvirize. Twihweje aho ikiza corona virus kigeze mu kw'isi no muri Afrika, mu gihugu cacu twarasohoye umwihwezo twashaka guterera turavye ingene ibintu bishobora kugenda, cane cane hafashwe ingingo zimwe zimwe, turavye na cane cane ingaruka zishobora kuba mu gihe ku butunzi bw'ibihugu vya Afrika muri rusangi na cane cane no mu Burundi, turavye kuko igihugu kitwega cane no Burundi bw'iwacu. Ubwa mbere hoho turabona yuko ico kiza gishobora kuzana ingaruka mu z'ubutunzi zirengera ingaruka conyene gifise nk'ikiza. Nico gituma rero ingingo zifatwa zitegeza kwitonderwa aha na hariya. Ubwa mbere hoho turavye nko ku bihugu vya Afrika ingene ingaruka bishobora kuba. Ubu muri bijya bihugu bitunze ikiza carabayo cinshi cane, tangira ingaruka mu vy'ubutunzi, barugara ibyo bitanga konfira, barahagarika ubuzi, baragira ivyo rero bibanza gusha bigira ingaruka ubwo nyene ku butunzi bw'ibihugu bw'iwacu. Kubera iki? Aha ni ibihugu vyacu byo muri Afrika no Burundi burimwo aya uburyo dushobora kuronka amadovize n'ibiki, usanga ari ibintu tubanza gushorera muri bijya bihugu, yaba peteroli, yaba amabuye y'agaciro, yaba ibi biterwa njabuka amazi, ikawa, ipampa, icayi. Nta gihugu na kimwe ca Afrika kitabayeho muri ubwo buryo. Nta gihugu na kimwe ca Afrika mu maroveni mu butunzi kironka, mu byo kironka kidacisha muri iyo nzira. None iyo kawa ko tutwara hanze Buraya, tuyitwara mu Bwongereza, tuyitwara muri Etats-Unis, izo nzahabu ko ariyo zija, iyo turi ko ari babishorira, none hari abuzi uhagaze ubwo nyene ingaruka ziba zamaze kudushikira. None ikawa ko tazoyinywera ngato, tutazoyihingurira ngaho ijya kawa bizokura. Urumva izo ngaruka jazize ubwo nyene. Ikindi gice yindi ngaruka iciza nuko uburyo ibihugu vyinshi uravye biriko bigire bijane muri iyo ngwara, urasanga hari uburyo bwahora buja mu bindi bisata bifasha ibihugu by'iwacu bwa bitabona byo bigabitunze. None ziya za UNICEF bazo kamera ava he? Kamera za UNICEF ikoresha birava muri Afrika. Izo za OMS, izo za Fond Mondial zigwanya malaria, iyo samahera varia ni bagenda baragira amabije bashiramo. Urumva n'ubundi amahera agiye gukora ibindi bakaja kwita ico kiza, hari ibindi bisata kandi babitwega bice bigira ingorane. Aya mafaranga za Bank Mondiale, FMI byibashanyo nibiki aca hagarawa kuko baca batangura kuraba ingorane zibaraba. None ibihugu Afrika baziko byite kugira bigire gusubiriza ubwo buryo canke ingaruka zoza ku buryo bwokerewa kugira nimba hari barafasha muri za mara n'ibindi kugira bishobore guhera. Ibihugu byo muri Afrika hari ibironka muri tourisme, barukera rugendo, indege zihagaze abantu baze ya madovize dundi ahagarara. Hari ico twita import export, amahera amava ku maduwani. Ibintu bitagora muri ubuduzi burya amahera no muri bija leta akoreshwa ava muri za importation na exportation. Amadurado donc asinye no bamadurado duwana ya makuru yo kuvyinjira. Wagenda hagati mu gihugu amashira amahagaze na gashomeri kabagatangwe. Nibidanoza vyakorwa biba bihagaze. Abantu batagiye bagumye batekaye ntibaza kugura. Bataguze ugiye ukaraba
mu bihugu by'iwacu usanga amakori amareta akoresha 70% usanga ari amakori ava muri za taxi transaction ni ukuvuga aya taxi ava ku bidanazwa vyagurishijwe ni ukuvuga rero hamaze imisi myinshi abantu batari ko baragura mu bidanazwa bisirikira bigire gute haramara abatataciye mu bigega vya leta kandi namwe ibyo batatu ko turavuga bishobora kuba vyahagaze kashobora kwaduka kandi igukenerwa izindi dépenses donc ubundi buryo bukenerwa mu vy'amagara y'abantu ajaye nico kiza nyene mu vy'indero igihe amashuri yahagaze ucogira extension ya calendrier scolaire y'ikirangamisi byongereza ubundi buryo kandi neza tuzi yuko tubona yuko amareta y'iwacu adashoboye kugira uburyo bwo guca ashigikira ayo mashira hamwe nka byo bindi bihugu bikorera biko muri bavuze ko bagira abamobilize 5 miliyari kugira barengene bopfufaza muri Etazini bariko amamiliyari 200 by'amadolari kugira bafashe none kubera irya confine mihari nuva yuko ari shira hamwe bitari kuri adara ariko yakora batezosha barironderera ingene libandanye birongo uburyo n'isiri kwi monetaire bacakoresha kugira libandanye rimeri aya mashira amahagaze nagashobera ejo bere mwerekaye muri Etazini kugo nyene kubera ijya confine bagize haciye haboneka abashoberi miliyoni 3 muri amafaranga nibwira barwe allocation au chômage abashimashuri kuba nk'amahera baba no twobishobora canke muri Afrika twobishobora kandi ikindi naco mu bihugu by'iwacu byo muri Afrika 70% hafi 70% abantu ni secteur informel no kuvuga baho ku munsi ku munsi harinda kuba akazi kugira danda kugira gira ikintu akoze none confinement mu byose bigenda gute ni bibazo amastoke bashaka kugira amastoke mu Burundi bangana gute urumva ni kibazo umunyabura yawe barashaka tuti ugumye mu nzo ashaka guhamahera uje kugura ukasoshobora kugenda ugure ku isoko ino naho byose bigenda gute no muri Afrika urumva ni bibazo nico gituma tuvuga tuti ingingo ziko zirafatwa nziza gufatwa baraba n'ingene ubutunzi bw'abagifashe n'ingwane ishobora kuba nico gituma tuvuga tuti ingingo nyinshi za mbere nayo nyene zoshobora gufatwa ubwa mbere nuko tubona arakwiye kuba prise de conscience muri rusange no vuga ni guhimiriza cyane abarundi kuri iki kiza ntibagwe bimengo ni ibintu bisanzwe kuko abantu turafise ukuntu twijajara cyane tuba Imana dukingiye Imana yakingiye mugabo hari ikintu cyose kirafise ingene kiba kigisigurwa muri science nyene bameze yo mugero urafise ukuntu ufata urafise aho uba urafise aho prefer urafise aho da prefer nukuvuga yuko hategeza kuba kwigisha abantu ingene ufata uri bakigishwa nyimba baza kuvuga mu mashuri mu kubuzi hakaba amaseanse yo kwigisha abantu ati burya umugera umeruku nuku ni mirindi uku ni mugira uku ibyo gukora amazi gusa byo ntibikwiye igena baravuga ati umugera urabacana cyane ahantu metallique par exemple nuvuga ko mu mapwanya y'inzugi umugera uhaguma umwanya munini none tugira iki twiteguye uko za tura desinfecta imyango ni hari ibintu byinshi bituma tumaze kumenya ingene uwo mugera ufata tuwirinda nyine kandi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kubera hariko haravugwa byinshi bihanahana ku WhatsApp nibwo bujeje kutusorongorera inkuru nziza zarizo umva woguma ugura WhatsApp ubona hari none mfatiki none ubushikiranganje bw'abantu ni habe comité de crise ziraba ibihanahanwa byo bitari byo ati umugera ufata guke ubangaha ubaha anyura prefera hana kandi mabisoroka bariko barawiga umwene ugira aho prefera gusumba handi baravuga ati ku mpuzu urahaguma mugabo ugiye kuzumwanya muremure ni ibintu byinshi rero twomenya kugira tuje kuwikingira aho rero ubushaka bw'amagara abantu bafite igikorwa gikomeye gukura abantu muri inconscience no kwamenya ibintu mu gufata kugira ucere aho tufata ingingo ufata natwebwe muri cyo gihe ariko dufata ingingo twigenze umaze ngene ufatana urashaka tuti uno munsi hakugura iki ndapurije kugura desinfectant ndayamana ega nabashaka kumana desinfectant twayamana mu mufuko ukayigendana ukawuza uti nina cana hana nkike iki kintu no nza kwirukanga ari n'undi ncangira gutya ni desinfectant donc attitude za kuzihinda
ikindi naco ni kugabanya amamuvuma adakenewe uhurira mu bihuro bidakenewe tukabigabanya kuko uko kunihanahanwa mu ndwi zibiri hafi zirenga abantu bayihanahana bakomeye nivyo biri danger baza kugwarira presque rimwe baramaze kuyihanahana nico gituma ukugabanya ko abantu baza barahura bagira gute mu bidakenewe ni kuri kuragabanya propagation yawe ariko bugere n'umugera wose urafise ahantu prefera kuba igihe utari mu muntu tubakiza kumenya n'abazungu niho bagira bagira umugira wose uza kumenya ati mbega utari mu muntu uri nko ngaha ku meza uza kuhamara umwanya ungana gute rega nico kibazo nyimba nari ndayifise nga kora ngaha nkabusiga uza kuhakora abusanga ukiriho inyuma y'amasaha byo ni ibintu teza kuba mu gusha muri konti ikindi tuvuga ni nuko izingo ziko zirafatwa ari byo by'amasaba n'ahantu bagira ahantu henshi il faut suivi de l'administration n'igipolisi nimba bavuga ati ku bituro by'abantu bariko baduga ruguru kuja kurambe condition d'hygiène zimeze gute ingingo zofatwa nizi igipolisi kiko kirarako biriko birafatwa kiko kiratembera kiraye kuri alimentation kana ko abantu bagize abantu ko sukuva guhimifoko laro ingabo ingwano mu yindi ngabo ziraza zigafasha cyane ni kintu donc urashaka kwifata gute abantu baje muri inconscience umubakurikirana uri leta uri n'abajeje intwaro nuko turi mu gihe kibavuga ngo benshi n'amatora abatwaye namwe numva n'ujeje wa mugwingo bashiraho kuraba bitekera ngo ariko baritekera ngo biho nyene nibikirumva nyimba administration benshi bitwariwe n'ivyo amatora kugira gute niba bakari bamwe tuti ubu turi mu ngorane umunsi akwitegeza gukora ibyo amatora n'ibyo biheza ngo bitware imitwe gusa abantu gusa kandi kiza kihari ikindi rero tuvuga nuko na leta nayo kwamigavye ya management budgetaire bakama bateguye igene kuko igihe cyo gwira byogenda gute abantu boza baraja hehe basiporta gute no kwitegura muri management budgetaire aje ntibaze gutangara bavuga ngo amahera ngo no tukiza kutangira provision budgetaire yihute kugira tuti twitegure nitwarengerwa ibibanza bizoja ha uburyo bwoce buva ha muri ama dépenses essentielles yo muri leta twabaza turahagaritse yobaya kikaba ikintu kiri planifié kizwi abadosha babijamwe bazobaba uko bigenda biragira gute kuko ibintu byose bikugwa n'uburyo harya ntibaza guhindi uravuga abanyamugabo uburyo hanyuma ari iby'amafrontier nawe ubwo buryo nibinyene cyo kuba ama dépistage ibyo byuma biba biripima uteza kuveja kuko bikora neza bikaronka uburyo bukwiye abahinga bishoboye nyimba abantu bavuye hanze ashaka kuja kudepisa bakabaraba ko bashaka kwatawinjira kuko aha mu bisanzwe umugera uri mu Rwanda uri muri Kongo uri ngaha muri Tanzania wamaze kudushikira igihugu cyacu ni gitoyi u Burundi u Rwanda n'igihugu gitose sini province imwe ya Kongo uvuze ngo umugera uri muri Kongo ivyo byose uri Kinshasa ari kure y'uri Bukavu gusumba uwi Burundi ari gusumwe na Burundi bigeranye na Bukavu none haco mbeshemo mugabo Kongo ivuga ati turafise umugera Kongo ingana gute ni 80 fois Burundi umva ntiwo kivuga rero ngo mu Burundi ngo nawo ngo ntiturabona hajya twaramaze kwinjana mu bisanzwe ibihugu byamaze kugira ko duhana imbe byaramaze kwa bifashwe ntawe zanga habujaja hanyuma rero ibyo byo kugira ingingo ro zifatwa zo kubuza abantu nyene muri zigafatwa mugabo umuntu araba yuko na cyane n'ibyo butunzi bitoca bikwama cyane kuko tugiye mu ngwane z'ubutunzi naho busanzwe atako bwari bwifashe tugira ingaruka nyinshi zidasanzwe.